ndabaramukije uri Madame Joa imuhira media mwongeye gusubira kuhura ndaramukije abarundi mwese bo mu mpera zine z'isi ndaramukije n'abantu bose bavuga ururimi rw'ikirundi nkuko namanda babwira imuhira media ijejwe kuvuga amakuru y'aba diaspora imibereho yabo ya misi yose ivyo bakora n'uburyo bateza imbere n'ubuca amavukiro nkuko namanda babwira ndababwire mwabana uwa gatandatu itariki 27 harabaye ikirori sinzi ko navuga ko ari ikirori mukama w'ikigongwe kibuza amahoro Edmonton nzi ubu nta kintu ariko baravuga ubu niyo nkuru igezweho narahishikiye ndavuga ati ivyo bingiye kuraba nsanga ni Madame Claudine umwe muzi aho raza kubenefora muri Indirament ijo kitwa ndamusanze mwira kugira ndamubatse Claude ndamusaba abakunzi ba Indirament ndabaramukije mwese abakunzi ba Indirament aho muherereye mwese isi yose ni Claudine agarutse kandi tubira duteramane gatoya Claudine ivyo bintu abantu bariko baravuga ati ni Claudine yateye akavurumayi muri Edmonton itariki 27 isaha 10 y'umugoroba gushikana saa 8 y'ijoro bijya bintu byari biki cari kirori c'umunezero nari nateguye n'abagenzi n'inshuti ba Edmonton barafasha kugitegura yego kubera twagiteguye umwanya munini gose nibaza ko invitation yashikiriye abantu bose hari le 27 janvier 2024 umva nabateguje amezi atandatu imbere kandi sinari nabiteguye vyarashize miro tuva ndayisohoye ari le 27 janvier hari n'urusaku bambwiye yuko ngo watanguye gufata amasare umwaka wose imbere ivyo nivyo cyangwa kubera sare zibura ngaha ivyo nivyo sukubesha hanyuma twarabonye abantu basanzwe hari abantu musanzwe muzi mwaze kubona mu bikorwa byinshi bitandukanye harimo MC Armel murabona mukagatoye reka niko amajambo menshi reka sabe DJ asheko akaririmbo kurikira twose mwisante Alex muryoherwe aho muri ama dushimire kandi kino cicaro bateguriye mugire be byiza murakoze muramuzi mu kiganiro ca igitaramo kiringi yaje gukora ngaha muramuzi muri Fabrice umwe akunda kubaka amazu i Burundi MC Armel niho yari ari mu bikorwa vyose muramuzi Nadine Top Service cha kigingi aza tuza dusura kubabona kwa Claudine ni kubera ko wahisemo bajya abantu d'abord reka dutangwe tubwe bajya abantu wahisemo igituma nabahisemo nuko bakora umwuga bazi kandi bakawukorana urukundo n'umutima mwiza Ahmel ntituzinanye cyane twamenyanye haraciye amezi 4 tumenyanye mugabo numva ko ari cyo gikorwa n'abakora cha MC kandi afise mu bumenyi urumva ndavuga ni okay ninako ndarondera MC ndakurose noneho Nadine Top Service nawe murabizi ko basha muri Edmonton ari number 1 ari soin d'accord abantu bose nakambona utuntu n'amatelefoni ko decor irabo mukama w'ikiko dumiwe hewe ijya decor rero ngira ndazi ko ufise urusaku rwinshi ariko ntumbaze amahera bitwara ni ivyo nyene ibyo banga ry'amahera ry'amana ibanga urumva bizovana icambere n'umufuko wawe Nadine ari ngaho kubwacu umufuko wawe cyane ikindi naco azoguhitishamo azokwereka hama witire mana yanje ngo Claudine burya decor ngo ntibishoboka ngo rujya rubanza ngo ntibishoboka
ngo ari mu bantu ngo batomboye ngo Roto Alberta ngo miliyoni w'amafaranga ngo ntibikunda ewe nico gituma yabe kutubwira amafaranga mukurikirane imuhira media nzoba urusaku ngene Claudine ndabwo ivyo bavuga ari ivyo vyuko yatomboye miliyoni w'amahera mu Roto Alberta ntavyonze mwe mukurikirane ngira enquete yavyo none nivyo waratomboye umuliyoni tena kubye kufisa urusaku rurerure iyo ni vie privée yiwa naratomboye we dukeneye kumenya rero warabonye ko baza babaye kandi babaye soin na soin ivyo gutombora natomboye nagiye kwiba ndafashe ideni nagiye mwitoze nzobibasanira amafaranga yarari mu mukama w'ikigongo no sindatora ubwenge nkurikirana muzobandanye mukurikirana imuhira media vyose nzobashirira ngaho rero tugende idonido rero hari abantu rero babonye Claudine barakanguka tujya mu ni Claudine tuzi ninde yakugiriye makeup makeup nayikorewe n'umuna Nigeria yitwa Patricia akorera ngaha muri West arafise salon hafi ya West Mountain Mall hamba igato twariye tugaranje ijya gato yoyo mukama w'ikigongo ijya nayo byagenze ijya yakorewe mu bacayina n'abacayina bayi ntabandi babishobora kuko iyo gato iravye honyene abarundi n'amafoto n'amapica n'utelefone nakirira kuba niyibonera ntakindi okay reka rero tubandanye rero ico kirori cabaye yacavugiye yari anniversaire ya 50 y'amavuko y'uwo twubaka ni kuvuga inusu y'ikinjana igice cy'ikinjana nico gituma avuze ati kubona jewe mbega mumaze imyaka ingahe mubana nawe tumaze imyaka 15 irenga tubana ariko tuzinanye kuva kera kora urumva hariyo 15 mwabanye bien nindi na yindi yuko imiryango iyijabutse hanze ihura nayo murayizi hari imyaka ihura itakara gutyo onye ugasanga ari umwe yitangiye uwundi akamukurikira niyo n'iyindi aventure ico kiganiro tuzogikora ko natubwira ubwo buzima hanyuma rero barahuye mana yanje aba bantu tuyoba ko abantu basi imyaka 18 ni kitanaho gusomurwa bwiwe na MC baje mukwirikirana MC n'ibintu baguma bavuga manu tuntu baguma bakora none mwebwe nirihe banga kugira aho twumva ngo abantu baje muri kino gihugu ca vyo hanze twumva ngo bamarana imyaka 3 bose bakaca bamukana mwebwe none nirihe banga mukoresha kugira mu mari yo myaka yose gushika naho mudukorera ikirori cyose nakijyanye aho nta banga ririmo canke nta bwenge umuntu abishiramo ni Imana ibikora Imana niyo yubakira abantu urumva ni Imana yubakira abantu kuko benshi turabizi murabizi barashikino couple zasambutse bijya birabibaho bavuye ngo mama ngo umuntu yogeje isahani undi ngo ntiyakuruye ngo ntiyagize ikintu cyo divorce vya ariko Claudine n'uwiwe harabanga zori tubwira oya sibanga vraiment mu rugo ico nabonye no gutahurana no gukorera ku mugozi umwe no kunganiranira sinumva ko umuntu ushobora gupfa n'undi kubera isahani iyo sahani nimba atayogeje mugenzi wawe ashobora kuba afise impamvu zatumye atayogeje swate yavuye kazarushe canke iki nawe we n'ingufu kazi warushe irya sahani iri haje udashobora kuyoza ibike ntaco bitwaye muzoyoza ejo ariko amahoro aboneke mu nzu si ivyo gusa reka ndabaha yandi makuru rero nababwiye ivy'igato nababwiye ivya decor bijya vyo kurya bidavyo kujana na Nadine top service uje ni Nadine top service Nadine saruta aho ntaco tubivuga ababiriye amakomantere nimwandike abari bakumva birabishe nimutinyandika muri media twerekana vyose ivy'iminezero n'imibabaro vyose biryoshe naho komantere ntaco no bivuga muga biconzi ico narariye gamani narariye gushika naho byaba gutambuka kera ntora numva ngo abizirima ngo baripira ngo babatahana mu ngorofani ya byagenze je komantere
ndashaka gushira commentaire ku video byana Dinesto Service ego ibyo kurya byari biryoshe ikindi nacyo twarariye turahaga n'ibindi mu mwanya madame Jo umunsi ni kuwa Mungu itariki 28 tugeze sangara ni saa 4 z'ijoro ndaguha ku mushusho mu byasigaye mukama w'ikigongo Nadine iby'impuzu nabyo hari urusaku narose rwijya mpuzu n'amayapfuye mu gihugu cyane bituzi impuzu wambaye bwa mbere ngo yari ifise ngo amafisi y'inzahabu umuntu baracari twaragira amankete ngo amayeroporo yose yaciyemo yaguma isoni none bari bambaye inzahabu mu mpuzu iyo mpuzu n'umuzi yakorewe muri Nigeria hariho mu Nigeria banga muri Edmonton yafise atelier muri Nigeria niwe nayikomanze ngo kuri aeroporo baguma bumva ngo urabona ko bacisha ikintu ngo barinda kuyugurura kugira baca basanga ishonye mu tuzahabu dukenya none atari banga n'abambujije kuvuga ibintu by'amafaranga kameme mbwira yatwamera nga ahantu hari izahabu ukeneye prix ndagukonekta n'iyo muntu hama nawe ukagira commande yawe akakubwira amahera ariko nawe nyene uko wayibonye ngira uca wibwira kuko iciza kirigura hama haciye je nagiye juste urabona mwe umuntu avuga ati reka nze kunywa amazi quelque part nari inyote je nari nizaniye amakamera nje kwirondera urusaku hama sinzi ngena akanyota kanyishe ngiye kwinywera amazi ngarutse mbona bambaye izindi mpuzu bigeze singuriki byagenze gute d'abord kugira ngo hindure impuzu haje mwazihinduriye ari kwanza urumva bwa mbere ko twabiteguye twavuga ati reka twinjirane impuzu za mbere hama ubwira kabiri twihinduye hageze ko dukata keke n'amagift cyo twambara ibijanye na couleur du jour kuko iyo umuntu akwigije 50 couleur du jour aba ari gold na black so ubwa mbere urabona ko tutambaye gold na black twambaye ibintu bisa bishaka na orange jewe nambaye ibya orange byakorewe muri Nigeria umushinga nayo yambara ibya orange nayo byakorewe muri Senegal kwa ndafite umusenegalese nawe yabaye Burundi umusenegalese w'i Burundi ariko akorera muri Senegal niwe nkora iyo ntene nk'udu twari wacu nkora bida hama duhinduye iza kabiri muri ijya couleur du jour we yambaye costume yavuye muri Turkey ya gold and black nanje nambara ikanzu ya gold yakorewe muri Senegal n'ibirato black n'isakosha black urazi umuntu amaze kujya ubona nimero 5 ari byakomanzwe mu Bushinwa ari ibyo muri Senegal ari ibyo muri Nigeria genda zi nk'abantu bagenzi we bagendanye benshi twakiri kumwe ngaha rero iyo imana itekeka ukabukiriho uyo munsi jewe ahubwo mu mbabarira abantu ba Edmonton ndabasaba umunsi nayikwijije je tuzogenda muri Dubai hewe ndagukurisha po gonga 5 ngaha nukuti ibyo bintu bwa mbere ndabibonye imira media murangenda genda ahantu n'ahandi imana iguhezagi ariko mwe mu kwirikira imira media gusa muzobona vyi hama rero tuvuge ibya DJB ibya DJB ndazi ko ari wazovuza umuziki kwa Kijanya urazi ko 3 Kijanya zo bari hajya azoba ari kumwe na Yoya Jamal ariwe umuntu uzenya umuprincipal ariwe yashoboye ashaka guhuza abantu muri irya show yiwe hakaba na Sosten tumuzi mu makaraoke kandi tuzi ko yaronse na prix muri Primusika mu Burundi abo bazoza guteremesha abarundi uretse afise n'umuntu witwa DJB noneka Claudine ufata abantu bose iyo yayifatiye ubatera urubanza ni urubanza rwawe ahubwo DJB nzobakorera ibitangaza kuri uyu munsi kuko yakoranye n'umusenior DJ hariho umundi mu DJ ubu yarabihagarikije nakibikora mugabo comme Claudine ari mushiki wiwe yaravuze ati jewe ndagenda mbane na DJB n'umusaza rero yakukurutse ubu ariko araforma DJB barakoranye mugabo DJ umva barakoranye ariko DJB nawe urabona yuko nawe atoroshe nuko mu mwatashe kare burya mu nyuma harahiye hewe n'abarundi urabona abarundi bafite imyaka 60 nacyo mbona bariko baragacererenga naragize ko DJB wirambira uzi byinshi kabisa ego urumva rero urubanza rwa Claudine rwagenze neza mu ncamake yaba decor mu kugaburira abantu keke yiwe MC Amer
DJ B n'amajambo yahavugiwe ibirori baradukoreye ibirori gamana yanjye twayoboye ngo naba hari ico bibagiye yego twaratewe n'iteka ryo gutangirwa n'abana bo muri centre ikaze yego ugwaruka abana bakiri batoyi batamba indirimbo z'imico yacu yego barabaye baradutambira imbyino z'ikirundi byari biryoshe n'ukuri yo hari abana batanze indirimbo z'ikirundi abana bakaranga abavyeyi babo bana vraiment ni neza gigwe muri abapatriote muri abantu bakundi uburundi muze mukomeze mushigikira abana bose mwakuraje n'aba Edmonton bose gukunda imico n'akaranga n'ukuri Imana ibaheza gigwe hari abandi bana batanze bajya nabo kuri eglise iri muri sud y'abarundi yego yitwa New Life nabo nibo badutambiye indirimbo z'Imana kandi warabonye ko batambye neza uzokora urubanza bifuza arashobora kunyegera nkamuha contact zabo nabo bakamuryoheresha umunsi haraje umuntu afise amadolari tumenyereye abantu bagira fake dolari nabo bayakura muri Dollarama ukazibona abantu bariko baratera amahera abantu batera amahera abantu twese tukibaza muri fake dolari yewe yarateye amahera bajya abantu tuzasubana abana bose barasimvye rega twasanze amadolari ya vrai mwande ndafise naje yaranterere basha narumiwe twarumiwe ujya muntu turakorana n'umukamerune numuntu akunda kuryoherwa kandi iyo yaryohera aravuga ati je iyo naryohe ngiye mu rubanza ndaruryosha amahera arasesa abana batahanye amadolari Amerika bose je nake nganda yafise guca nzindukira kuri banke jo mu gatondo bayashire mu makanaki naje ko nabana banzaniye ngo mama ngo urakunda kuvoyaje ngo akira ngo tuguterere ashaje amadolari ujya mu Kameruni Imana imuhezagire nuko rero mu ncamake urubanza rwa Claudine rwagenze wari ruryoshe abarundi bararyohewe umunsi wabaye umunsi uryoshe umunsi umunezero muri Edmonton nuko rero Claudine nabari ikintu bifuza kubwira abantu muri make reka nshimire kwanza abantu bo muri Edmonton bafashe umwanya wabo baritaba urubanza rwanje kuko urubanza rutagira abantu ntiruryoshe burya abantu nibo baryoshe imanza nukuri abantu ba Edmonton mwiyumve ko ndabashimiye bivuye ku mutima kwiteka mwaduteye mu kuturyohereza umunsi kandi uwo mutima w'urukundo muze mugumane n'abandi muze mubakorera ibyo mwankoreye nongera ndabibutsa akantu kamwe ndibitumwa ko uzongendera basha zofuma nk'ubitwarege ariko ndahashike muri Mirametero ndabatanze ndetse ko ndamutuma ko bwiye dukubite ibiganiro tubyosha ibiganiro kuko n'umuntu wa mbere abyosha ibiganiro cyane abasigaye birabasha ko mutuma ko ibikuru nuko waza none tugukeneye tuzokuronka muri Mirametero nakubwiye ko naho bizofasha hagwa neje hakizuba rw'imvura ndibitumwako komera rero turamurindire kwayo ya Jamal mutamubonye uzoce munyibutse sawa murakomere ciao turabasenze